haraheze amezi arenga abiri nk'uko bari basanzwe babibayemwo abigisha hamwe n'abakora iyindi mirimo ku mashuri atandukanye yo muri komine ya Matongo babwiwe kwiyandika ku ntonde hanyuma bakishura amafaranga y'ikiro c'isukari bari guheza bagahabwa. Amasoko atandukanye yemeza ko izo ntonde zaciye zirungikwa hamwe n'amafaranga ku biro vy'ubuyobozi bw'indero muri komine. Isukari yaguzwe ntiraboneka gushika n'aya mango nk'uko bivugwa n'uyu mwigisha. Twase amafaranga yo kugura isukari kwitwa 1500 ku kilo. Umwigisha wese yashoboye yaratuma ku kilo kimwe kimwe ko ntarenze kilo kimwe n'abanyezamu bo ku mashure yose. Hanyuma rero gushika naho turindiriye amafaranga mu nzira. Bamaze kubona ko isukari baguze iriko irateba kubashikira, harabigisha babajije uko vyifashe umuyobozi w'indero muri komine ya Matongo. Mashure yaratanguye kabuze nama na dosiye arimwo batubwiye yuko amafaranga yajanywe kuri konti ya komine basatubwira bati niba bemera kuzoduha kurya amafaranga twatanze bazoyituzanira ati canke bavuga bati twongereze dukwize 8,000 ku kilo naho nyine bazotubarira inkuru ya nyuma duheruka niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ko dusubiza ivyacu. Tubibutse ko igiciro c'isukari cadugijwe n'ishirahamwe Sosimo ku wa 14 Nyakanga uno mwaka. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone umuyobozi w'indero muri komine ya Matongo Yumeko Gilbert yatwishuye nk'uko yabwiye abigisha ko ibijanye n'ayo mahera twebariza muri komine ya Matongo kwa musitanteri kuko ari amahera yajanywe. Twaciye duhamagara musitanteri wa komine ya Matongo Nsengiyumva Alice, uyo nawe telefone we yahamagara akabura uwitaba.